mwaramutse mwiriwe mwese mukurikira kino kiganiro Club de la Presse mutari muherutse kubona. Dusubiye gutangura uno munsi wahariwe uburenganzira bwo kumenyesha amakuru ku isi. Ari n'umunsi haraye hasubiye gucibwa urubanza muri sentare rwari rwungururijemo ikiri urubanza mugenzi wacu Florian Irangabiye wo gufungwa imyaka 10 n'amande y'imiliyoni y'amafaranga y'amarundi. Turaza kubigarukako iyo nkuru iteye agahinda. Turaza kugaruka no ku bibazo bindi bimaze iminsi mu gihugu kicerekeye ihagarika rya General Bunyoni. Ni iki gikorwa cyakozwe mu ndwi ishize cerekeye urya murwi ujejwe kunywanisha no kumenya ukuri kuri kahise ku Burundi. Abatumire bacu no munsi ni babiri. Ni umuwo dusangiye umwuga Bob Rugurika. Bob Rugurika, mwaramutse mwiriwe? Mwaramutse Innocent. Ni Madame Baricako, nahariwe nari guherako ko ari cyabamenyesha amakuru nahereye kuri kumenyesha amakuru Bob. Madame Marie Louise Baricako, kaze. Murakoze, ndabaramukije. Mwaramutse neza. Reka mpere kuri Bob Rugurika. Bob Rugurika, warakurikiye cyane iki kibazo cy'ihagarikwa cya General Bunyoni. Mbere atawuzi neza uno munsi aho afungiwe. Wowe uzi neza aho afungiwe uno munsi General Bunyoni? Oya, ku kibazo cya Bunyoni nagenda kubwiye ko bigoye kumenya inyishu y'ukuri ku bintu biriko biraba, kuko urumva haba harimo ibinyegezwa byinshi, haba hariho ibyo babereka, haba hariho ibyo bavuga, ariko kenshi ibihambaye abari ibyo batavuga. N'uno munsi rero nibaza ko atawovuga neza, kiretse abamufise ntawuzi neza ngo ahari. Urumva biravugwa yuko ari mu biro y'igipolisi na cane cane hariya mu biro bikuru vy'iperereza, ariko hari abandi bavuga yuko ashobora kuba yarakuweho, ashobora kuba ari ahandi hantu nko mu yindi nzu bimwe bita safe house. Mugabo urumva ivyo vyose biguma bivugwa, ntawuzi neza aha. Ariko kuri uno mwanya ku muryango wiwe abana baraja ku ishuri. Ego, ndaheruka ivya mbere vyabaye, hari hamwe baja gusaka ku rugiwe. Vyaravuzwe yuko atawusohoka atawinjira, abana n'umukenyezi bose bari bagizwe imbohe mu rugo. Hanyuma ariko mu nyuma umengo General Alegio yamaze kuja mu minwe y'inzego z'igipolisi. Umengo leta yarakuye abapolisi ku rugiwe, hanyuma gutyo umuryango usubira kwidegemvya. Ubu umengo iwe ubuzima bwasubiye kuba ibisanzwe, abantu barasohoka bakaja gusoma, abana bakaja ku mashuri. Marie Louise Baricako, kubona umuntu nka Alain Guillaume Bunyoni yitwa ko ari umuntu muri batatu minsi iheze bari bahambaye cyane kurusha abandi batatu bane, uhereye kuri Nkurunziza, General Nshimirimana Adolphe, nawe nyine Alain Guillaume Bunyoni, tutavuze Hussein Rajab. Kubona Alain Guillaume Bunyoni uno munsi ahagarikwa bikitwa ko agiye gushikirizwa ubutungane, mubona bisigura iki muri politiki y'u Burundi? Biragoye gusigura. Ku bisanzwe byari kuba ari bisanzwe, kuko uko tubizi mu mategeko, mu ngene ibihugu bitwagwa, bivugwa neza ko ata muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko. Ico cari kuba ari ikintu gisanzwe, mbere n'abandi bategetsi bose bari bakwiye kwigira ko bakamenya ko ibintu birahinduka kandi umuntu abazwa ku vyo yashinzwe gukora. Ikigoye rero muri ibi nuko tutazi neza ivya Bunyoni ivyo ari vyo. Ntitubizi, ntawuzi yuko Bunyoni ico yafatiwe, yapfungiwe, ivyo ariko arabazwa, mbega ariko arabazwa ntariko arabazwa, nta n'umwe abizi. Ivyo rero nivyo bituma tugira amakenga, ntitwumve neza ingene twobisigura, ntitwumve neza ingene twobitahura. Ariko naye handi kubisanzwe niko vyategerezwa kuba. Umuntu wese arashingwa amabanga, akaba n'uwo hejuru kurusha bose, mugabo akaba yokwamazi yuko atari hejuru y'amategeko. Iyo abavyaruko rero vyari kuba ari vyiza, tworindiriye sentare ikamucira urubanza, hama basanga atacaha kimwagira agafungurwa, yaba naho kimwagira agafungwa nk'abandi banyagihugu bose.
mugabo ubu ntawosigura ntawokwemeza kuko ntituzi ivyo ari vyo, ntituzi ico apfungiwe, ntituzi iyo apfungiwe, ntituzi n'uwabitegetse ngo apfungwe. hariho abavuga bati kuba yahagaritswe ni byiza kuko hari byinshi yagirizwa n'abantu byavuzwe ko ashobora kuba bifitemo uruhara mu kwica abantu, mu kunyuruza abantu, mu gutoteza abantu, ati ibyo ari byiza ko ubu bigiye kuja ahabona. Abandi nabo ati ibyo si byo yahagarikiwe ibyo ashobora kuba bapfa n'abandi bategetsi. Mwe mwibaza ko yahagarikiwe iki? Ko yahagarikiwe ibyo abarundi bizeye ko bishobora kuronka ko umuco cyangwa ko ari ibyo bindi bapfa hagati yabo, ibyo biraje ishinga abarundi ataco bipfana no guhagarikwa kwiwe. Navyo nyene ivyo ariko ndavuga ntivyoroshe kumenya neza, ntivyoroshe gutahura kuko nta makuru atomoye duhabwa. Rero ikijya navuze ubwa mbere, niyaba yafatiwe amakosa yakoze kuva muri 2015 n'imbere yaho, akaba ari ico yafatiwe, akaba ari ico apfungiwe, ego vyoba ari vyiza kuko niko nariko ndabivuga, nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko kandi umuntu wese arishura ku vyo yakoze. Mugabo ntituzi ko ari ivyo nuko ari ibindi, hari ibintu byinshi bivugwa urukurukuru mugabo ntitugira dukorere ku rukurukuru. Numva rero yuko atawomenya neza ico yafatiwe cose kirakomeye, uravye uburyo byatanguye n'umuryango wiwe ukugaranwa, bijya vyo jewe mbona ko bari barenza akarimbi kugira ngo bugarane umuryango, ntihagire usohoka, ntihagire uwinjira, ntihagire uja gusuma, ntihagire uza kubategura ico bafungura. N'ukuri bijya byari birenze akarimbi, mugabo navyo ntitubiza ko kuko iyo udafise amakuru y'ibintu biragoye ingene ubivuga. Mugabo Uburundi kubisanzwe burafise amategeko atomoye, amategeko ariho azwi. Rero bokoresha amategeko ariho, ico kintu apfungiwe akakimenya na twese tukakimenya, hanyuma akaburana, yatsinda akaba atsinze, yatsindwa akaba atsinzwe, mugabo hakoreshwa amategeko. Ikigoyi iwacu ubu ni uko utamenya aho amategeko agera n'aho adashika, n'abategeka amategeko niyo ngorane ihari kuko hariho abategeka amategeko. Bob Rugurika, warakurikiranye irihagarikwa ryiwe, ureke naryo n'ibindi bisanzwe biri mu gihugu, uko kwizera bamwe berekanye muri societe civile y'u Burundi cyangwa n'abandi bo hanze yuko bigiye gutuma amabi yakozwe avugwa ko General Bunyoni yoba afisemo uruhara agiye gushobora kuja habona agacibwa urubanza. Ubona ico kintu kiri mu biraje ishinga abo bamuhagaritse cyangwa n'ibindi basanzwe bapfanye n'iby'indani? Je murambabarira ndababwire, hari ikintu maze iminsi mvuga kandi jewe ndagishimikira ko misi yose, aya magume CNDD-FDD yashize mu gihugu burya yarahahamuye abarundi. Hanyuma uretse kuduhahamura biraducanga, bitubuza n'ukuntu nico no kwita kwikonsantra kuri l'essentiel, ku kintu nyamukuru. Reka ndabaha akarorero, ifatwa rya Alain Guillaume Bunyoni nk'umuntu nk'uko uwundi mupfasoni Marie Louise bivuze nibisanzwe. None ntitwirwa turabona abandi bantu bafatwa mu Burundi, mbere benshi bazira n'ubusa. Kandi mwibuke yuko higeze n'igihe ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD nyene bwarigeze no gufata abantu bigeze kurongora igihugu, muribuka bafata ba Domitien Ndayizeye, ba Kadege, babagiriza ibintu, barabashize mu munyororo ku bintu by'amafuta atari byo, munyuma bararekurwa barezwa no gutungana. Ariko shaka kuvuga yuko iki kibazo cha Alain Guillaume Bunyoni general, abarundi bagishizemwo ico no kwita ibishobisho, twashizemwo ama emotion, ibishobisho kubera kumbure n'ivyo ukungene tumuzi, ivyo yakoze, amabanga yajejwe n'amakosa inzego yaratwaye zakoze, notama nk'ivyo vy'ubwicanyi ukabije. Ari umushikiranganje w'umutekano, yarabaye umukuru w'igipolisi, igipolisi kiriko kirakora ibara, ivyo gushikaho n'ivyo. Ariko ibi biheruka ingene yafashwe, nivyo rero abarundi baciye bashiramo bya bishobisho ngo kumbure ngo ubutungane buge. Oya, nivyo nababwiye, nimwibuke n'ivyaha umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa aheruka kuvuga bamukurikirana, naho bisa bisana n'ivyo bintu abarundi bariko bariyumvira. Bavuga ngo atteinte à la sécurité de l'État,
sivyo ni vya vyaha vya politike bagiriza Ndayizeye, ni cya cyaha bagiriza Florian Rangabiye agifatwa, ni vya vyaha bagiriza ba Alexis Nduhije bagifungwa. Ni ikintu kitagira ico gisigura, bafonda bakakigira muri rusangi kugira barabaho baguhonyorera. Reka ndabereka, bavuze ngo ni atteinte à la sécurité intérieure de l'État, bavuze ngo ni atteinte au bon fonctionnement de l'économie. Urumva ngo yagize ibintu byohungabanya ubutunzi, hanyuma umenga icya gatatu bashizemwo ikintu cyo kutubaha, umenga umukuru w'imba ntavyibutse. Ariko nshaka kubereka nivyo nerekana abarundi barumvise ubutungane buvuga buti akurikirana ku bwicanyi. Oya, sivyo bavuga. Abarundi barumvise bavuga bati akurikiranwa ku busuma nka détournement, vol, akurikiranwa ku biturire, donc corruption. No, naha rero mvuga nti abarundi iki kibazo bagishizemwo ibishobisho, ariko ikibonekeza n'ubu nshimikirako kandi ari naco gisigura uyu mwijima uri iruhande y'ikibazo ca Bunyoni mu butungane, nukunyinyurana hagati yabo. Bajya abagabo barafise ivyo bariko barapfa, kandi nagira ndababwire ivyo bariko barapfa ntimwibaze ko ari ku nyungu y'u Burundi n'abarundi. Ni ibintu bariko barapfa hagati yabo, ni ibintu bariko barapfa banyinyuraniramwo, bagira bati naka utegeza kunyemera, utanyemera ndagushira hajya. N'ivyo rero harimo ibintu vya politike, ivy'ibiringo bishobora guhindagurika, hariho kutubahana kumbure. Ico namwe ndakivuga kuva kera, muri baje bagabo bari ku butegetsi benshi ntibubahana, biragaragara mu bintu vyinshi no munsi sishaka kubigarukako. Naha rero mvuga nti narabonye abavuga bati ni intambwe ku butungane, kumbura amabi yakozwe muri 2015 agiye. No, uko kuntu sindahura ingero abantu bashobora kwiyumvira gutyo. Ego nivyo ko afashwe agafunga, mugabo abarundi ntibatahura yuko ntafashwe kubera ya mabi yakorwa inyuma ya 2015. Iyo bari hajya niho abarundi bari bakwiye kuvuga bati kumbe vya bindi birashoboka, kumbe ubutungane burashobora, kumbe ubutungane buzokubita intahe abaduhekuye, abahekuye Burundi. Mugabo sivyo. Naho rero mvuga nti ibiriko biraba ntaho bihuriye n'ubutungane, n'ibintu vya politike biri hagati y'abajya abantu nyene bari muri CNDD-FDD bariko baranyinyurana hagati yabo. Gusa twebwe niturindire turabe amaherezo yavyo, mugabo ndazi ko abarundi amaherezo bazosanga ntibwari ubutungane bwondeka. Hari ikintu cyavuzwe twe duhereze iki kibazo, bavuga bati abantu b'abamenyesha makuru bagiye mu buhungiro, iyi societe civile, imigambwe yitwa kwitari kumwe n'ubutegetsi, byumvikana gute ko bavuga bati Bunyoni ntiyicwe, Bunyoni nacibwa urubanza habona umuryango we nurekure, ata bantu bariko barakina imikino yihe? Wowe kwishura iki kuri ivyo? Ibi bintu ni ikintu gikomeye cyane muri histoire y'u Burundi. Ndababwiza ukuri, ni ikintu gikomeye abarundi bari bakwiye gufatirako, na cyane cyane bajya ba CNDD-FDD nyene. Uno munsi muri CNDD-FDD bari bakwiye kugira, urana ico wokwita reflexion, bakiyumvira bati mbega ajya amaradiyo twayasamburiye iki, ajya amashirahamwe haranira hagati y'akazira muntu twayafutiye iki mu Burundi, bajya bamenyesha amakuru twabiciye iki, twabahungishirije iki. Kuko ibi ni ibintu byaje kugaragaza no valeur, ico no kwita agaciro k'umwuga wacu, akarangamutima k'igikorwa dukora. Kuko ntako Bunyoni ari mu bantu twahunze, amaradiyo yacu yaturiwe n'inzego ba Bunyoni bari barongoye. Bamwe muri twebwe twahunze burya butegetsi bwabo, Bunyoni yari mu bantu 2-3 bica bagakiza mu Burundi. Rero uno munsi kubona hariho abahagarara mu buhungiro bakagira bati Bunyoni ntiyicwe, Bunyoni nashikirizwe imbere y'ubutungane, kandi agateka kiwe ni kubahirizwe, umuryango wiwe nusonerwe ni wubahwe. Ivyo ni ikintu gikomeye abasende CNDD-FDD bari bakwiye kuzirikana, kuko ibi bibereka yuko muri irya ntwaro mbi bashinze, intwaro itemera amategeko, nabone iyo ntwaro ishobora kubahitana. Nibi mubona Bunyoni biriko biramushikira. Bunyoni ari mu bantu 3-4-5 bari bagize burya butegetsi bukomeye kuri Nkurunziza. Uno munsi barafashe imanza baracurika, abarundi barafungwa bazira ubusa, abarundi baricwa, abarundi barangazwa, abantu baranyagwa. Uno munsi nivyo biriko biramushikira kuri iyo ntwaro yiwe nyene, kandi abikorerwa na bagenzi we. Iki rero niho mvuga nti
iki ni ikintu cerekana yuko igikorwa cacu ntako twagikorera mu Burundi no mu buhungiro nticobuza ko tuguma duhagararira amategeko, duhagararira agateka kazina muntu, duhagararira iyubahirizwa ry'igihugu kigengwa n'amategeko état de droit mu gifaransa. Madame Baricako, kugira duheze ico kibazo ni ico nyene ikibazo kubona ayo mashirahamwe ibimenyeshamakuru abanyapolitike bateye kubiri n'ubutegetsi, abantu bose bavuga bati uyu muntu ntajyaniranywe, ntagirirwe nabi, umuryango ntugirirwe nabi, naje imbere y'intahe ibyo yagirizwa bimenyekane, ashobore kwisigura, aronka abamuburanira. Hari abatabitegera ati aba bantu none ibyabo n'ibiki bariko baravugira ngo uno munsi, kandi yitwa ko yabamariye abantu, yitwa ko asanzwe ari umwansi wabo mu bansi bakuru. Wowe inyishu yawe niyihe kuri ico kibazo? Inyishu yanje ni nk'iyo Bob avuze. Abo bantu batabitahura ni uko bakorera mu yindi ntumbero. Intumbero bakoreramwo si intumbero y'intwaro nziza, y'ubutungane bwa bose, y'amategeko adahonyangwa, sivyo baraba. Bibaza yuko twebwe tuvugira abantu mugabo ntituvugira abantu. Twebwe turiko tuvugira igihugu. Igihugu rero dukeneye yuko igihugu gitwagwa neza, kikagira amategeko yubahwa, agateka kazina muntu kakubahwa, ubutungane bwa bose bukaba buriho kandi bwigenga. Nivyo tuba tuvuga. Iyo tubivuga rero, uwo bishikiye yera yirabura, ari umutwa, ari umuhutu, ari umututsi, ari umusendede canke umuporona canke umuseneri, bose twebwe kuri twebwe ni kiremwa muntu, ni umurundi. Rero kumuvugira mu gihe tubona yuko ibintu bitariko bikorwa mu ntumbero igororotse ni ibintu vyumvikana cane. Abatavyumva ahubwo ni uko bari mu yindi ntumbero atari y'igihugu. Iyo aba baraba igihugu muri rusangi bari kumva ko ivyo bintu ariko bitegerezwa kumera, nabo nyene ivyo bari kuvugira. Mugabo turi mu bihugu bibiri, turi mu ntumbero zibiri, nico gituma tudashobora guhuza. Mugabo ko abagwanira agateka kazina muntu, abanyamakuru n'abandi benshi turi kumwe bahagarara kwibanga kuco bemeje, kuco bavuze ubwa mbere bakakigumako, ati gifata uyu gifata urya, nico kimwe twebwe. Jewe numva ariyo ntumbero nziza, ahubwo batayumva niyo bari bakwiye gusubira kwikubita agashi bakaraba neza iyo baraba. Tandukire kuri iki kibazo cya kabiri cyavuzwe cyane muri iyo ndwi ishize, cerekeye uriya murwi witwa ko ushinzwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi, wateguye ibiganiro hari benshi bavuze ati ibi ni biki, uko siko kuri. Haravuzwe ko mu 72 ata bantu bateye, byavuzwe n'uwashikirije ikiganiro ko nabende gutera batewe batumwe na leta ya Micombero, uko ari uruyeri rwakozwe n'iyo leta kugira hicwa abatutsi, bifashe baza kuma abahutu bize canke babadandaji canke bafise uburyo ubu canke buriya. Havuzwe byinshi, abantu bavuze ati ibyo bintu sivyo na gatoya. Hari ibya basimbananiye Murantunga, byabashibura Yanda nta magara bo barajanye, abandi bakavuga ati ibyo bintu ntibikunda kuko abo bantu ntiberekanwa na gatoya. Mwe mwakiriye gute kiriya kintu cyashikirijwe muri abashingamateka n'abari muri komisiyo verite reconciliation, cyane cyane byashikirijwe na Aloise Batungwa na Madame Baricako? Hariho akacitse gatoya sinakumvise vyose, ariko ikibazo ndacumva kandi nanje nashoboye gukurikira bikeyi muri irya nama yari kwiraba. Icambere na mbere je novuga kuri urya mugwi ushinzwe ukuri no kunywanisha abarundi, nuko wafashe intumbero itariyo kuvuga itangura. Intumbero bafashe si intumbero yo kunywanisha abarundi. Intumbero bafashe si intumbero yo kumenyekanisha ukuri. Uravye ingene bikorwa, uravye ingene biriko biragenda,
ntaho bihuriye n'ukuri, ntaho bihuriye no kunywanisha abarundi, kuko iyo bagomba kuvuga ukuri bohaye ijambo bose, kandi n'abarya bavuga ibidasa n'ivyo biyumvira bakabareka nabo nyene bakavuga bakabishira hamwe hanyuma bakaraba, ariko ntibiriko biraba gutyo. Ikintu jewe nabonye ca mbere kandi negura rwose nico kintu c'uko ata mutima ata n'icifuzo co kunywanisha abarundi bafise, kuko iyo bari bagifise ica mbere coco bari guhera aho vyahereye. Kubera iki baza guhera kuri 72? Nk'uko umenga amakuba y'Uburundi yatanguye muri 72, hari vyabaye muri 59, hariho n'ivyabaye bindi. Ni kubera iki badahera harya vyahereye bakaza guhera muri 72? Bashaka iki? Ica kabiri naco, ivyuko bavuze yuko atabateye muri 72 vy'ukuri, bijya bintu n'ukuri birateye agahinda, birababaje, birateye isoni, kandi kuko kuri kuriho kandi kurazwi. Barateye, hanyuma bateye haraba icuko n'ababigiye kugomba kubihagarika babikoze mu buryo butafashije igihugu nta na gatoya. Rero ushaka by'ukuri kumenya ukuri nabishire hasi. Amakosa yarabaye ku mpande zose, ayo makosa aboneke, barabe ingene banywanisha. Rero banywanisha abantu ataco bapfuye. Washobora kunywanisha abantu ataco bapfuye, ko bumva tugomba kunywanisha, tukanywanisha abantu batankanye? Ntibikunda. Amakosa ariho niyemegwe, hanyuma niyemegwa ukuri kukavugwa vy'ukuri, niho bizoshoboka yuko banywanisha abarundi. Kandi iki kintu nibagifata minenegwa bakagomba kugihinyanyura, bagomba kugihindukiza, igihugu kiratemba, kandi catemba ntawe uzohakirira. Ngira ngo ibiriko biraba biraboneka, ibintu ingene bigenda biba biraboneka. Ntihagire umuntu azokuraza ko azoheza abandi bose agasigara wenyene. Ntibibaho, ntaho vyigeze biba, kandi si mu Burundi bizohera. Rero babirabe neza, barondere inzira vy'ukuri abantu. Kandi ikindi naco, kugira ngo ushobore kunywanisha abantu, kugira ngo ushobore kugushira ahabona ukuri, ntuburimwo nawe. Umuntu amaze kwerekana hahagaze, akaba afise uruhande ahagazemwo, ntibikunda ko aba ari we anywanisha. Ntashobora kuba ari we yumvikanisha, ntashobora kuja hagati kandi afise uruhande. Rero ujya mugwi uwosubira kubiraba neza, akabona barimwo, agaheza akabona umwe wese ahahagaze, mbega uyu arafise ahahagaze, mbega uyu ntahahagaze, niho bazoheza bakamenya yuko kigira kije mu nzira vy'ukuri. Ico je novuga ubu nuko urya mugwi ntaco uriko uradufasha, ntaco uriko urafasha Uburundi, kuko Uburundi mu kushiraho urya mugwi, murazi ko wavuye muri arya ibiganiro vyarusha. Urya mugwi nuwo kumenyekanisha ukuri kumwe duhuriza ko tukakumvikanako, hanyuma ukanywanisha abarundi. Ico gikorwa nikiratangura, kandi kiriko kiradindiza Uburundi, kuko aho turi uno munsi iyo gikorwa kuva kare, ubu tuba turahandi. Ivyo nivyo numva novuga ko ntaco mbona harya ntaco byafashije. Ijya nama yabaye iyo gusubira gukomeretsa abantu no gusubira kwerekana vy'ukuri ko urya mugwi utari kuja muri ya nzira yaho babatumye kuja. Nuko ndabibona. Bwo burugurika, wowe ubona bishoboka kurya mu rugwi ushika kuco ujejwe gukora, no kuvuga kumenya ukuri no kumenyesha ukuri no kunywanisha abarundi, mu gihe ari umurwi ugizwe n'abantu bakorera umugambwe umwe, abandi bose basa n'abakumiriwe batagira ico bavuga? Ibyo bintu ubona bishoboka? Mu masezerano y'Arusha byitwa ko umurwi ugomba kuba urimo bose, bakumvikana bawujamwo, ibintu bigakorerwa ku mugaragaro, ibibazo bikaja habona, bavuga ico babonye bakakivuga, ababazwa bakabazwa. Ubona uriya murwi ushobora kugira ico ushitseko mu gihe umengana umurwi w'umugambwe umwe?
je nibaza ni bimwe nigira no kumera nk'uvuga hari ibintu byinshi CNDD-FDD burya yakoze kandi biri mu bituyayura imitwe bikatuyayura imitwe kandi inyishu yari yoroshe. Reka ndabaha akarorero. Sinzi ko mushobora kubona ingene abarundi bahagaritswe umutima n'ibikorwa vya severe. Sinzi ko mushobora kubona kuko nta murundi numwe afise ubwenge uno musi ubona neza adahagaritswe umutima n'ibiko birakorwa na severe. Kubera bagira bati ibara rigira abantu bariko barabesha amenye ariko ngendo babaza. Mbwiza ukuri abarundi twari turindiriye iki tubonye umugwi severe bawuhaye Petero Karavenda cyane. Oya tuvugisha ukuri hamwe abarundi bo kwiyumviye. Petero Karavenda yicariye n'umuntu kuva CNDD-FDD imuzanye kamushira ku ntebe. Bamushinze gukora amaroreri. None ndabasabe none severe mwari murindire kiko. Petero Karavenda yicariye yamaze imyaka 10 irenga yiba amatora avuga ibintu binyuranye n'ukuri. Ivyo murabizi abantu barapfuye kubera ubusuma bw'amatora. Uno musi bamushinze kuronderera ukuri n'ukunywanisha abarundi. Ndabasavye mubwire ikintu mwari muri. Hanyuma nk'uko unyi muriko murabivuga na Marie Louise Baricako aje kubivuga. Bagashiramwo iruhande ya Petero Karavenda yicariye bakazana abandi bantu banyengeterewe n'agatima k'amacakubiri kandi ubona ko bafise aho bahagaze vyabaye. Mwashaka habikiva. Nico gituma jewe ndaraba ingufu energy abarundi dushira kuri bijya bintu bikambabaza kuko kuri jewe nibaza ko ujya mugwi swat abarundi bandi bari bakwiye gushinga uwundi mugwi bikurikirana canke bakavuga bati twebwe kijya kibazo aho duhagaze naha nta severe mu Burundi ihari. Umunsi Burundi bwasubiye kuba Burundi igihugu kigasubira kuba igihugu tuzoza dushinga uwundi mugwi ujeje kuronderera ukuri no kunywanisha abarundi. Nivyo ntidushobora kuja ngaho ngo duharire kuvyo ndayicariye na Aloyizi bavuze. Erega reka ndabaha akarorero. Ni nk'umuntu uno musi yogufata uri nk'umuganga w'ibitungwa akagufata akakubwira ati ingo muganga w'ibitungwa ingo ndagutware ahantu undabire utuyabu twanje. Ndakaroro ndababwiza ukuri ico bita example banal. Wewe ukagenda uzi kugiye kuvura utuyabu cankwe imbwa mugabo ukahasanga inka ukasanga impene intama. Niko je ndabibona nta kintu dufise twoharira kuvyo ndayicariye ari karakora n'ukuri. None twoharira iki kuko abantu baharira bafatiye ku bintu by'ukuri. None wewe ufata amafuti akaba ariyo tuja guharira ko bajye abantu rero je nibaza abarundi barakwiye kumenya bati bajye abantu barafise intumbero barafise ico bashaka gushika ko c'amafuti cyo kujyanisha abarundi ahubwo abarundi bandi baciye ubwenge abarundi bakunda igihugu boja kwitegurira kubuza iryo bara umugwi severe uri kurategura. Nayo kuja Jesse shobora n'ukuri mu ntunge Jesse shobora kuja guharira ngo kuvyo ndayicariye yavuze ngo yashikirije kuko nsanzwe nzi ko ariko ashikiriza amafuti. None mumva noja kwiharira ko gute nuko bon mugabo uko ariko je ndayibona simvuga yuko bose ariko tuteza kubibona. Ikijya ujya mu urafise intumbero ufise wo gushiramwo nibi biriko biraberega ijya migwi ya bimenye Burundi Communication Center nibikorwa rega bijanye ico twokwita en parallèle. Nibiko aya ma audio mu mazi bisi mwumva y'abantu bari haji Burundi bivuga bazina ngo y'ubuhutu. Abantu bariko baravuga bigisha ingene ubwoko bubi ubwoko bwo mu Rwanda ubwoko bw'i Burundi ubwoko bwo mu Buganda muri Kongo. Ukumva ko ikintu kibaraje shinga ari umututsi kumutyoza kumwambura agashamba kumupresenta nk'igikoko. None abo bantu mubarindiriye kwiga ahubwo nidutegura imitima y'abarundi kugira iyo manga ntibaze bayigwemo. Nayo handi hode Simon ico no harira oya vraiment nta kuri no kunyanisha abarundi bizova muri severe rikigira ico bita manipulation de l'histoire falsification de l'histoire donc guhuvya ivyabaye no kubesha kujanye na kahise. Bob ukiri kugifisa ijambo kuri iki kibazo cya nyuma tuhereza ko cya Irangabiye Florian yaraye asubiye
gucibwa imyaka 10 yo gufungwa n'umuriyoni wo wihadabu. Uru rubanza pe kukikubaza naho nzi icyo wiyumvira. Uru rubanza Florian Irangabiye yarayaciriwe ata kintu yakoze coba gihungabanya umutekano cyangwa umenga n'umwasi w'igihugu, kandi yaje mu Burundi kubera ataco yinona. Bifise insiguro yihe ko umuntu nkuriya, umuntu asanzwe atakibazo na kimwe yarakwiye kuba ateye igihugu, haja kwiza ingoga zose n'izi manza ziremereye bamushira ku mutwe? Iyo insiguro yihe? Ugize neza ukimbaza, reka kumbure nyene nuko ari naco duhereza ko kijya kibazo c'ifungwa rya mugenzi wacu Florian Irangabiye wa radio Igicaniro ni kindi kimenyetso, ni kindi kintu kije gisivya isura y'igihugu, gisivya isura y'umukuru w'igihugu, gisivya isura y'umugambwe CNDD-FDD jitwa kuno musi ari utwaye igihugu. Kuko nivyo si ubwa mbere babikora, iyo bariko barazi ngo bariko barakomesha abantu, ngo bariko barahana ibiki ku mafuti amwamwe, n'ibintu vyama vyabaye. Ariko uno musi nagomba kubereka, uno musi turiko turagira kino kiganiro ni umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umwuga wo kumenyesha amakuru kw'isi, wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Uno musi kw'isi yose Florian Irangabiye niwe mukenyezi umwe wenyene muri Afrika w'umumenyesha amakuru afunzwe azira ubusa. Ivyo bintu burya ntibitukwa Florian Irangabiye, ntibitukwa twebwe abamenyesha amakuru, bitukwa uwurongoye igihugu, bitukwa ubutungane bw'u Burundi, bitukwa uwo mugambwe uri ku butegetsi. Rero kumbure ntaco bibagize, ariko Florian Irangabiye Imana izomuzigama, bariko baramuhohotera, bariko baramurya umutima, bariko yego data babyita ko hari abantu bariko barakomesha. Mugabo jewe ivyo vyo gukomesha nivyo ntumva, mu gihe aba bantu bariko barakora ayo mabi ari abantu bamwe muri bo bakiri na bato, bagifise imyaka myinshi yo kubaho imbere yabo, bibagira ko hari umunsi histoire izobabaza ati ujya mwana mwamukoreye. Ivyo bazobibazwa. Rero naho mvuga nti birababaje, je nk'umumenyesha amakuru kandi nafunzwe, ndazi ingene bica umutima, biravuna umutima yurikuraho ubusa. Nk'urya rero wewe w'umukenyezi akiri na muto, afise abana bato, nibaza wewe ko bimuvuna umutima gusumba. Aho rero ico no bivuga ko n'ugutera kamo abavyeyi mu Burundi bitwa ko bagifise umutima, haba nabajya batandukanye b'abategetsi, nibavyiyumvire ko baraba ingene bazomurenganura. Ahandi ho ndababwiza ukuri kandi murabizi, si ubutungane buriko burakora, kuko Florian bamufashe bamufatira ku butaka bw'i Burundi Bujumbura, bamwagiriza ngo yavogereye imbibe z'igihugu. Urana nka kwa kundi umuntu yoza azanye aba mercenaires akabinjiza ku butaka bw'igihugu abacishije mu gifuri, bamwagiriza uwundi munsi ngo atente à la sécurité intérieure de l'État, donc yuko yaje guhungabanya umutekano w'igihugu. Mugabo mu vyo bamubaza ikiganiro ngo jewe twagiranye kuri radio Igicaniro, bamubaza amafoto ngo bamubonye ko ari kumwe n'aba president Buyoya n'aba president Kagame wo mu Rwanda. Donc murumva rero yuko ivyo bamwagiriza sivyo bamufatiye. Nukuvuga Florian bamufashe kubera ko yari umumenyesha amakuru akorera radio ikorera hanze, kandi ishikiriza ivyumviro badakunda. Ni ico conyene nizere ko hari umusa azorenganurwa. Ahandi ho nta kintu na kimwe c'ubutungane kirimwo. Ibyabaye ni vya bindi vyama biba ubutungane mu Burundi, utelefonwa umuprokirere bakamuhamagara bati mugumizeyo, agaca acugo nyene. Nivyo vrema.